Mezi abiri je nkene kwataka uyu muziki sana. Ukeneye kutumena ibi. Oya nkene kwataka umuziki. Njabukana idarapo ry'igihugu ndaritangaze mu makungu. Nerekana ivyiza vyo ngaha mu gihugu cacu ndavyereka makungu. Oya nabana bo mu gitsi bya bibeni. Oya bro. Na video kuri kiazoca nzana wundi mwana. Akaze mwiza. Mugabo nagiye kuvugana n'abavyeyi. Jewe mvugana n'abavyeyi kubera ntibave bikwega ingorane. Umwana agiye muri video peut-être iri mu rurenza rugero. Oya so bajya abana ego abakobwa mani barakonsoma. Iyo ukoze video ukazana abakobwa benshi uyo muntu uzomwubahe. Ajya image none ikintu umwana gusa kuje ko gusa aya nabijya barabikora mu gose barabikora none mu gitanda muba mugiye kwiga none ntuze biology. Yo me people shopoy Atronis promoter wa musore wanyu wa musore karakora ibishoka byose kugira ngo abazanira amakuru asangwa ari update muri industry ya music. Nkuko mubona rero uyu munsi twaje kubazanira umwe mu baririmbyi ariko arabikora neza nawe suwundi ni Pechie B Nation. Benshi baramuzi ku ndirimbo Kansera n'izindi ariko uyu munsi turaje niki new bomb. Reka kwanza tubanze tumuramutse abanza bidondore kwanza yongera baramutse turakuramukije. Salamu. Wiriwe neza? Na safi sana kweli. Ya Pechie B Nation inyuma y'amezi abiri ratwongeye ikindi gikorwa kubera iki warindiriye amezi abiri? Nabanje kwitegura kugira ntanga akazi keza kubene gihugu. Nibaza ko nasohoye akazi keza. Nibaza umwanya nafashe wo kwitegura ntiwapfuye ubusa. Ugerageje kuraba indirimbo yawe Cancer ni indirimbo novuga ngo abantu bayakiriye ikiri itaranasohoka novuga ngo ukihimiriza abantu uvuga ati ngo mazori indirimbo kanaka indirimbo barayakira. Mbega ugerageje kuraba umaze kuyisohora wabonye uko bari bayiteze niko vyagenze canke hari ahantu tarashi indirimbo Cancer? Oya Cancer barakiriye neza ku rugezo jewe nshima. Sinoca mvuga ngo bayakiriye nabi. Oya nubwo hariho aho nagomba ko ishika mugabo itahashitse neza mugabo urugezi iriko ndarushima. Turaje ku ndirimbo yiwawe wise Ajugu kubera iki Ajugu ni iki gisigura iki? Ajugu no rurimi go muri Haiti. Umukobwa mwiza bamwita Ajugu. Muri Dubai naho bamwita Aburka. Inspiration yo kuririmba ugo rurimi nyene cyane kubera iki utabatireka ndirimbo umukobwa mwiza mu kirundi mu rurimi tuzi kacuja kutujana muri Haiti za Ajugu vipi sasa bro? Ni creativity. Creativity nibaza ko turi mu muziki habakenewe donc gutanga challenge ku muntu agafata umwanya akiyumvira iryo jambo Ajugu hano rikuye kugira nyene no byita ni nk'ubugenegene. Gukrea nibaza ko ari ibintu bisanzwe mu muziki. Tukiraho nyene kugira ngo tubandanye turyohera bakunzi ba Pechie B Nation tugende na akapera yumvikana imara kanya gakuye kugira ngo abakunzi bawe n'abatari bwayumve bayumve kugira ngo baje kuyiraba kuri YouTube ya. Uteye neza nka Kersi ufite ubwiza nka Nelane twenga neza nka Ozi cutie face la Kagi Pressure. Your body yo, that you they make me change my party yo. It's a miracle ya come testimony. Make her follow me, my baby jolo me. Oh, sugar genie. Oh, do re mi fa so la si do. Aya baby come baby girl. Oh, charging. Come baby girl charging. Jira murimo charging. Come baby girl charging. Yeah. Do re mi fa so la ego kweri wa mujene arakaze. Pechie B Nation abantu benshi bamaze igihe bavuga yuko Pechie B Nation kuva ahasoreye iyi Ajugu biboneka yuko mengo novuga ngo yameze nk'uhindura ururimi kuntu atangwe kuririmba muri rangaje y'abanyarwanda. Mbega Pechie B Nation ico kintu kivuze ku Rwanda? Yego ari ukuntu mengo uri kurashira amakamba ufite ubwiza nka Nelanente bo oya none kweki none muca mvuga eriki wewe nawe harimo icongereza harimo ikirundi kweki none muciye mufata u Rwanda ubwo nyene ngira ngo ni kubera ko ari byo bumva n'ingoga ni ibintu bisanzwe ndashobora kuririmba ururimi rwo muri Haiti muri Colombia nibaza ko si ikintu cozana ingorane sivye ko n'abanyarwanda ari igihugu kibahanye
batwita amahasa iyo rero amahasa umwe avuze ururimi rw'undi nibaza ko atari ikintu aba ari gishaje. Ya Pechie B Nation uraje n'inguvu nyinshi novuga ngo aho turiko turabibonera mu ma video uri kurakora muri no misi turabona ko hari ikintu kinini yaciyongereye ko mbega ni strategy Pechie ariko arakoresha kugira ngo ashire inguvu cyane cyane mu ma video kugira ngo ahe abarundi n'abarundi kazi ibintu bisa neza. Ndafise support y'abantu batandukanye nk'abatigiye Kiss ba Super Mario Baroteri Muhuni akina Axel Tazoyi ba Iheri ba Sharif abo n'abantu baduha support. Nibaza ko nta muntu ashobora kwihagurukana wenyene muri no muziki uragoye bro. Muziki utwara amafaranga kuri codinga ni prix de 300,000 video irashobora gutwara n'imiburiburi amafaranga make ni 2 millions. Sinibaza rero umuntu nka jewe ariho nkeze ishure ko ivyo byose no byishobotse. Ndafise support y'abantu bagiye batandukanye kandi ndabashimira abantu nk'abanela net abo n'abantu baduha support, so respect kuri bo kabisa. Ya tiko turaraba indirimbo yiwawe Ajugu twarabonyemwo novuga ngo aba inkumi canke bamwe mu bakwini video wakoresheje bimwe bigaragaza yuko video ishobora kuba yagutwaye amafaranga menshi kubera ko abakwini video bari benshi. Mbega Pechie ziya demo wazikuye bro? Kandi n'abakobwa batari bamenyereye mu video na niyo mpamvu ndakubajije wabakuye kwe. Barya abana n'abana bo mu giti. Warivye canke waraguye? Oya jewe ndagenda muhiri wabo nkavugana n'umuvyeyi. Sure. Mvugana n'abavyeyi babo. Uri serious man. Barya si babana ngo vy'ibirara man. Barya si babandi upfa gutora. Oya n'abana bo mu giti. Bya bibeni. Oya bro. Na video kurikira nzoca nzana undi mwana. Akaze mwiza. Mugabo nagiye kuvugana n'abavyeyi. Jewe mvugana n'abavyeyi kubera ntibave bikwega ingorane. Umwana agiye muri video peut-être iri mu rurenza rugero. Oya. So bajya abana ego. Abakobwa mani barakonsoma. Iyo ukoze video ukazana abakobwa benshi uyo muntu uzomwubaye. Aba yakonsomye muri video. Sico kime nka video irimo abahungu gusa. Ya ugerageje kuraba Pechie novuga ngo bamwe mu bakobwa bakoresheje nko wabivuze n'abakobwa batamenyerewe mu muziki ndundi ariko nize ntambamye ukunda guhura nazo mu gihe ugiye kubisaba abavyeyi babo nko wabivuze ubasaba ati nkeneye yuko uyu mukobwa twokorana mu ndirimbo yiwanje nize ntambamye ukunda guhura nazo. Barabanza kwanza kubera umuziki nturatahurwa ikirenga ngaha mu gihugu cyacu. Iyo muvyeyi abayibaza ko mutwaye mu bubandi abayibaza ko mutwaye mu gushurashura. Urumva rero nibaza ko harakora kugira confidence muri wewe kungena ugenda utumbera umuvyeyi ukamusigurira ko uyo mwana umutwaye mu kazi akana kazi tuba turimo karatwinjiriza nubwo atari kirenga ukamusigura ko ibinagiyemo atari bwo buzima agiye kubamwe. Oya abagiye mu kazi ni nko gukina filme ni nko kudandaza ibidandazwa donc abari mu kazi rero urafata umwanya ukamenya amajambo bwiro umuvyeyi kwera abavyeyi bino barugaye man urashobora kwisigura foka sanga arakwimye n'umwana wiwe peut-être yari kumuguha mugabo ugasanga wisiguye nabi rero noca ndonka nakajyo ko guhimiriza abavyeyi ntibabani turi mu kazi surtout ko batahura ko kano arakazi kandi gategerezwa gutera imbere kandi kagateza imbere igihugu cacu. Ya biramaze gushika ukaja gusaba navuga ngo umuvyeyi ukamusaba umukobwa uvuga ati nkeneye umukobwa ko dukorana ibi nibi ukivuga idei wawe gusa akaca avuga yagusohoye ati ahubwo mvana mu maso wapi kwera jewe singenda nitwaye ngenda afise team yiwanje tuba turi abantu twiyubashe sinambara umupira ngo ndashira ku ikoti man nkarondera no muduga donc ukimbona uvuga ati oya na bounce twa ukimbona turabona ati umupetara zivyarimo sinshobora kugenda nambaye amadeshire ugiye kwegera umuvyeyi ikorera muri BCB iberikirire ugacuge nambaye amadeshire ngo je gumusaba umwana avuga ati mucamanye mbagoma mutware omani donc uragenda wibasha ukamenya kungene mutumbera abantu kugira batahura ibintu ugiye kubasigurira. Ya nimba atari banga bajya bademo wakoresheje babahe? Oya mukeneye watubwiye watubwiye quartier yo mu biti ushobora gusanga umuntu yibera mu Kanyosha canke ukacivuga ngo abakobwa mugenda usaba ajya barabaye ko sindara bataginga mani kuri oya kuri ayi sindaba bataginga ni waba
wankaye ko duhava tubabona rega kubabona kubera iki twabonye wabisha namaze gushiramo amakode yiwanje ndafise ukungene ndiko ndaba brandinga kandi bazoboneka no mu yandi ma video tubandanye mu ndirimbo yiwawe ajugu twarumvisemwo izina uri kuravuga ibintu ngo atwenga neza nka naka kubera iki naka kubera iki yozi twenga neza mani twenga neza sinzi ngora jambo make abo wakoresheje wabonye batwenga nabo ucuvugaho oza twenga bien ba kersi bameze fresh ba giprencia ba neranet neranet ni dori man onye na picha ye urabora ati umucamani yaririmbye uburofu ariko biboneka yuko bari abantu wakoresheje wabonye yuko ari abantu batwenze vraiment atari bon cuvuga ati kubera ko mbona abanya batwenze batwenga nabi reka mvuge neranet na oya nagombye guhayagiza ujya mukobwa umwereka karorero urumva ndashobora guhayagiza dufate nk'umujournaliste kanaka bati wowe ukora neza nka Atronis urumva mugabo ntibiba ari muri sense yo gushira hasi uyo wundi uri kurabibwira nibaze ko bakunzi ba Pechie B Nation muri ko murumva insigura ariko arabaha nimwibaze yuko abandi batwenga nabi ariko nibo yashatse gushira imbere Pechie B Nation abantu benshi bazi nka Pechie ari muri gospel ariko ivyo turiko turabona muri kino gihe ko turabona yuko Pechie yafashe iyindi ntego canke yafashe iyindi nzira mbega Pechie uyu mwanya tukiraha nyene tumufate yuko ari muri gospel music canke tumufate yuko ari muri seki nje nkora umuziki imiziki ariko naye gutandukanirije sinzi yuko nawe dutandukaniriza aho hagaze ejo bundi nshobora kuronka kontra ya UNICEF naririmba bijanye na UNICEF woca ugira classement good majambo make ubunya yaronse kontra ya Sekiro ndiko nkora umuziki ndafise ahantu ndiko ndagerageza kwibrandinga kwidandaza urumva rero sinovuga ngo ni ngaho ndiko nkora umuziki uwise Sekira ni bon peut-être nshobora kuririmba indirimbo ifise imanuro nka cancer donc uco regret gituma wanshize muri classement ya Sekira mwebwe ni mugume kuri channel yanje ya YouTube ya Pechie B Nation deki yagiye ku muziki wumvirize oya reka guhunga ndiko ndakubaza reka ndakwegere neza reka guhunga ndiko ndakubaza Pechie B Nation indirimbo yahora sohora ubwa mbere ugerageje kura Pechie B Nation kare none asohoye indirimbo twarabona muri video ari karanwita canke iriya ni montage oya si montage wewe bifate ko z'Imana yanyu itaga bifate nka filme ndashobora gukina filme nisha umuntu mbwa nibica bisobanurwa ko je ndumwicanye kajya karakane gupushinga ujya muziki ziriya demo kweri mu gitanda ucitubwira yuko uri kuduha ubutumwa ubuhe grand frère oya reka gushira none ntabako urumva rero abakobwa rero ntibigera burira rero kuntuze kuburiri oya umviza dora tubona indirimbo za ba Fortra ayo turabona kweri demo ziriko ziragira ibintu nkabijyanya kameme tubwire neza dukeneye umuco rero maze kubona indirimbo ya Dudu kweri oya none oya vya Dudu nabyo nzi je sinzi ngene natwara ibintu by'uyu je ndiko mvuga umuziki wanje nagombye kwerekana ibintu bibaho yari kugaragaje kuraba Pechie agitangura indirimbo ziwe vraiment warabona ati uyu muntu ari karirimba novuga ngo mu mudiho wa gospel ariko uri kuraraba ubunyura yuko sinzi yuko yo bari terambere sinzi yuko ari kubona yuko imyaka iri kiragenda ari karegera Sekira ukuntu ariko adashaka kubishira habona gute adashaka kubigaragaza ariko umviriza wewe nimba uri umukozi wa Regide ziravuga ati je ndi umukozi wa Regide nimba uri umukozi wa Berbe ukavuga ati ndi wa Berbe dukeneye kumenya Pechie B Nation muri uno mwanya ahagaze hehe mu muziki ari muri Sekira ari muri gospel wewe ukazokora igiteramo cha gospel nzozana indirimbo za gospel ukoze igiteramo cha Sekira nzokuzanira ajugu urumva jewe nkora umuziki mugabo umuziki ndiko ndakora muri uno mwanya no nyene ndiko ndatanga urumva image yiwanje mfise ni nyene ubona donc si ndiko ndafakinga life yiwanje ni nyene mbaye mu muziki ndiko ndabana uyu ejo ashobora kuja ku muziki kanaka je ngomba gukuramo iyo donc ayo maidefise yuko gospel imeze gutya nk'ubu no kubaza usigure gospel usanga ufashe hafi ukwezi kose uri kurasigura gospel carico indirimbo zayagize umukama umuremyi yasohoka nibaza waguheshe ndashobora kuririmbira jewe umukunzi wiwanje ukacita gospel rugawe gospel ni
umviriza gospel n'ubutumwa bwiza urumva n'ubutumwa bwiza budasambura ariko bwubaka urumva mvuze kubaka mvuga ati kubaka donc mu makote agiye atandukanye ntitwayemo mu rukundo na rukundo bayemo ntago bayemo pasteur ntago abayemo wambuje nama ntago abayemo gwa rukundo none jewe nso indirimbo y'urukundo kweri ko ucitwara muri sekira kandi no muri gospel biyari mu majambo make gusohora indirimbo y'urukundo c'est bon ariko biza gutandukanira muri video ama image turiko turabona niyaza gutandukanya gwa rukundo gwa pastor na gwa rukundo gwa wa mu ajya ama image none ikintu umwana gusa kuje ko gusa aya nabijya barabikora muri gose barabikora none mu gitanda muba mugiye kwiga none ntuze biology ariko mu gitanda ntibigera bafata image ngo batwereka ati mu gitanda byari bimeze uko ariko Pechie yarabifashe kubera ko abona yuko ibintu kweri wavu nkwegera man cyana wonye iganyo gya baking navu nkwegera ingora dushaka twivugire tukiraho nyene Pechie abavyeyi baba bakobwa wajya gusaba bamaze kubona ijya video baramaye big up abandi barandungikiye amahera kurira imikashi nakere mikashi ate wara big up indirimbo yawe turiko turayumva ngaha muri quartier ariko bamaze kubona ingene muri video bavyifashemwo navuze ati mbe babana bacu c'est fresh bani ujya mwana bwari bwo mbere agiye muri video yatinze bien abantu bose baramaye big up n'umuvyeyi wavuga ati felicitation nundi munsi urazutore erefa genda big elephant ati urazutore twaragutahuye baradushikirije ivyimviro vyiwawe se ivyimviro vyica tuko tugerageza kumenyekanisha igihugu hanze n'abakobwa bacu twerekana ubwiza bw'abakobwa bacu bo ngaha mu gihugu c'u Burundi mudushigikire apana kuduponda ariko tugerageje kuraba uravuze yuko ari rya mbere yari characting ujya mukobwa ariko tugerageje kuraba turabona yuko umuntu ni ibintu asanzwe amenyeye cyari handi hano yahora abikora tutabona navyo nzi jewe nitunabana ariko wagiye kumusaba usanzwe umuzi ntibavuze ati mana je ngiye kudodora baba idemo nari ndamuzi mugabo sinari ndamuzi kirenga jewe kubera bankeneye mvugane n'abavyeyi kugira badutahure urazi ko ari bo badushigikira banaduhereza imihezagiro donc je na focus inze kwanza kuvugana n'abavyeyi mugabo ujya mwana sinari ndamuzi kirenga urumva sinari ndamuzi kirenga nituvukana urumva sino canja muri life yiwe gose ngombe kuyinjiramo ngo ndayigusigurire wapi Pechie B Nation turabona yuko novuga ngo indirimbo yiwawe ajugu iri kiravyitwaramwo neza ku rubuga rwa YouTube mu gihe tubona yuko iri kiregereza indirimbo yaheruka gusohoka wari wise Cancer mu kiringo cy'umunsi umwe iramaze gusa niyegereza Cancer mbega wibaza ko ari kubera iki abantu novuga ngo iyi inya ajugu bayikurikiranye gose gushika naho mu munsi umwe iza kwegereza Cancer Bono muziki mwiza nta feedback mbi nimwe nigeze ndonka bose barambwiye ati mani waririmbye fresh ico no hanura baririmbye bafata umwanya bakora umuziki mwiza uyu ni wo mwanya wo gukora umuziki mwiza donc akazi keza karivugira sije ngenda kwitangaza ngo ndafise umuziki yashira abona wa muziki wakoza abantu bawumvirize baguhe feedback nibaza ko nta bundi buhinga nakoresheje narasohoye umuziki abantu barawushima n'indi miziki iraje vraiment Pechie tugiye kumubona kuri ritme yo gusohora inyuma y'amezi 2 canke bimeze gute yuba afise izindi ndirimbo muri stock canke ni ajugu tugiye kubona muri uno mwaka wa 2021 man sorry indirimbo imwe mwaka wose yo bari black ndafise n'indi ndirimbo ntegekanya gusohora vuba cyane bivuze vuba cyane ubu ushatse kuvuga birashikama nta mezi 2 je nkene kwataka uyu muziki sana ukeneye kutumena ibi nkene kwataka umuziki njabukana idarapo ry'igihugu ndaritangaze mu makungu nerekana ivyiza byo ngaha mu gihugu cacu ndavyereka makungu naronse feedback zitandukanye z'abantu baba hanze y'igihugu bavuga ati iyi ndirimbo yawe twayikunze iryo riba riteka ku gihugu no sema kuri je ku gihugu kwera baba bamenye uburundi baba bamenye impano z'uburundi biciye mu ndirimbo yiwanje tukiraho nyene uyuvuze kujabukana idarapo ry'igihugu mu makungu mu gihe tubona yuko hama hariho impari hagati y'abaririmbyi bavuga ngo umuziki wacu nta uraja mu gihe tuzi yuko hariho abaririmbyi baririmbye plus de 20 ans
ariko bakavuga ngo umuziki wacu ntawe urajabuka uracari ngaha nyene mu Burundi mega Pechie B Nation nihe strategy ariko arakoresha kugira ngo wa muziki wacu ujabuka uje mu makuru icambere na mbere cyo umenya nk'ubu uravye Tanzania uvuga ko ari igihugu giteye imbere mu muziki ubiravye mugabo ntihabuze abaririmbyi bidoga ko donc batari ko bararonka feedback nziza umuziki wabo utari kuragenda neza donc imari ntizigera zibura wewe kora akazi keza tangaza igihugu cawe neza umvikana na guverinoma iyo igushigikiye akazi kagenda bien nibaza ko tutofata umwanya wo kuja mu mpari ngo niki yakora akazi keza riri mu muziki mwiza menya ukungene widandaza menya target yawe donc nivyo bijabukana akazi keza yasi imidogo yo izokwa miriho ntihera abagukritika bazokwa bariho ya Pechie B Nation turiko turabona yuko uri kurabikora neza mbega twitege korabo y'umuririmbyi kanaka ryari bimeze gute mbega Pechie B Nation ko saba yuko tworonka korabo yiwawe na Monia canke nta projet office mugihe tuzi yuko novuga ngo muri sinovuga management imwe ni muri famille ya mani ni muto yawanje gukorana nawe ni ikintu kiri easy ni nkuko je no kubaza ngo petit frère wawe donc muza kubona nasanga kandi ari umuntu mubana mu nzimwo ya gukora collabo ni umwanya wari wose abuzi irahari canke ntavyo muri yumvira oya turamaze kuvyumvira niyo ndirimbo irahari nibaza ujya ni mutoya wiwanje gukora ni collabo n'ubu na mu telefone tuja muri studio urabona ko hajya ari studio tugenda guri recording nibaza ko nta kintu kimwe kibuze gusa plans ukungene ziba zimeze avuga ati Monia yakwiye gukora gutya kwanza gushika iki kiringo hama Pechie akore gutya gushika iki kiringo hama tuzobona ko bikwiye ko dukorera hamwe gato ya nkuko bivuze tugusanze novuga ngo muri studio ya ni Mirire Makers ya indirimbo uri kurakorerayo twitege yuko igiye kuzana n'amasanamu canke izoba ari audio yonyene mpamahera none sore video iko ndakubaza wowe utanguye kunsaba amahera nturambwira yuko uzokora none dukeneye kumenya yuko izosokana na video ata video dusaba bakunzi bawe bagira ico bakoze none abandi bo ntibabaguriye imiduga Bandaha TV jewe ndiko ndakora audio nyimba ufise uburyo hotera Pechie B Nation bwa video nandikira kuri Instagram ni Pechie B Nation hama nkore video nziza itagase nibaza yuko abakoze ibya mbere niyo bazokora n'ibya kabiri kubera ko kuri yakoboko kwa ntikwavuni simaka baguma ari bajya oya donc urashobora kwivorota ubwo ati Pechie je narakunze akazi kawe gaherutse reka nanje ndagushigikire kandi usore akandi kazi keza ntutera uje inyuma ahubwo utera uje imbere tukiraho nyene mu kwifuza ryaterambere rya Pechie B Nation yavuze yuko idema akoresha ari demu zikiriri hehe n'ahandi mbega babavyeyi gute nta kuntu uvuga ati kubera ko nibindi twabikoze neza raba mushiremo imitaye nibindi tubikora bien sûr oya mu bisanzwe urabona nkino vuga ko ariyo ndirimbo navuga yanje ya mbere ijanye n'ibintu by'urukundo rero umuvyeyi ntashobora guca gushigikira ubwa mbere atarabona example nk'ubu rero bamaze example twayibona nga nabo nyene bamaze kuyibona muri iyo jere nyene mani baraye bataryamye bariko barakatika bantelefona ati babana bacu batwaye vrema badura twemeje turiko turatamba urumva abavyeyi bakinjoyinga n'abana babo iryo novuga ko n'ibyifuzo igihugu kirifuza ko abantu baba mu munezero tugasangira turi kumwe n'umuryango donc tukabaho nyene mu mahoro urumva ni ikintu citeka mugabo next time sinogenda kuri wa muvyeyi ndamubwire anterere yanke kandi yakwaye ni demo yiwe mbe warazirisha canke kwaro gufasha oya hurariha kubera uwo muvyeyi ntabone nyene ko umutwe mu bintu by'inzara mani twara umwana kwa gusa ugirike oya telefone nyene kuyagararako ya Pechie B Nation mbega nizihe critère araba kugira ngo avuga ati kame mu mukobwa arakwiye kuja muri video yiwanje ndaraba ibi nibi kugira ngo uyo muntu nshobore kumutora oya sije ni vya team nakazi ka team ako kandi biravana n'indirimbo hari indirimbo ushobora gusanga akeneye umukobwa muremure canke mugufi nakazi ka team ariko na wewe hari ico bigira ko wewe urafise kuvuga ati vraiment ndakeneye umuntu ameze uku ndabona ibintu byogenda neza aho iyo uri mu kazi uzi ahantu ugomba gushika ifo gukora professionnellement mu bisanzwe umuntu ari professional arakora akazi naho bamuhereza nyamwema aractinga fresh
no umu director akubwiye ati mani kumuhariza kwera kaya kazi abazi igituma akubwiye wambara ijya muzi je rero sinkunze guharira nawe wampereza umukobwa wari wese ndactinga fresh akazi kakagenda bien. Ya bishitse nko wabivuze muri video yiwawe turakeneye wewe wumva yuko ukwiye gushigikira ibikorwa vya Pechie B Nation murondere Instagram Pechie B Nation, Facebook page irahari uko nyene kugira ngo dufashanye dukora ibintu bimeze neza hama dushikane umuziki wacu hakurya y'igihugu c'u Burundi. Pechie B Nation bishitse hakaba umukobwa avuga ati jewe ngerageje kuraba uyu muntu simfise amafaranga yo kumuha kugira ngo akore ikintu kanaka ariko ndamwemereye yuko igihe cyose azotegekanya gukora video niya nkenera nzomwitabira atakintu nsavye byogenda gute yo wari fresh numva nkaba ndose umukobwa ahubwo uyu mukobwa noce ndamushira muri team abakobwa bose beza bazi ko bararaba iyi interview ukabuze boti Pechie je ndakintu kugushigikira anytime zo ukeneye umukobwa I'm ready so welcome to B Nation, welcome to Blazing of Nation, Big Elephant. Hari akantu vuze abakobwa bose beza mugihe wavuze yuko umuntu wese bokuzanira umukoresha kubera kurengeje ko beza. Mani wewe aya none ucumaza ati umukobwa mwizi wawe abameze gute? Niza kategori nakubwira. Biratandukanye na video. Nacho kuri wowe umukobwa mwiza ameze gute? Kuri jewe niraje. Man okay. Ukeneye kunteranya musanga nifite kugira ngo wandi yarafise umutima adafise ivyo bintu uri kurasaba ntazirirwa araza kugorana usanga nifite umwana w'inzobe umwana yirabura muremure mugufi gerageza rero kuvuga uwo mukobwa mwiza ngene oya gerageza kuvuga uwo mukobwa mwiza ntaco apana ufise uzoshima kuza muri iyo video azoba ameze ukunya nko Pechie abishaka bo umukobwa je ndaraba ingeso nkaraba umukobwa nyorohereza kwanza gukora akazi bien urashobora gukundana n'umukobwa mwiza yemera gukati oya sinde ko nagenda muri we ya y'umukobwa natwara muri video ya ndiko mvuga nk'umukobwa je no mvuga ati umukobwa ndamukunze ndabujya umukobwa nyorohereza akazi urashobora gukundana n'umukobwa mwiza akagutera stress man ni journalism uri mukayiheba so ndaraba kwanza umukobwa nyorohereza mu kazi ibyo by'ubwiza turabirabira hamwe mu nyuma Pechie bagucunge urana yuko waskwase utubwiye uwo kumva yuko ukunda ariko twakubajije uwo ukoresha muri video n'umuntu iyo bameze gute ngorane ngomba mona mije umukobwa ari ingo ni mwizire murega je ndakwemereye umunsi wateguye iyindi video zumbwire ndakuzanira umudemu icuki byose bimeze fresh ndamukwemereye oya none we essentiel no kuzobona haje umukobwa none ngo ni tantine wawe cyane ni sister wawe urazana umukobwa ari we wese kabisa je wazokora azofa kuba azi ivyo agiyemo ndagusabiye moni yawe havuga ngo no muri usabye moni aze muri video wanje deja n'umuntu ari muri famille niho rinda muri famille essentiel nuko nandaye musabye akavyemera aze muri video yawe yiwanje none wo binsabira gute kandi ari umuntu wiwacu kwanza ya urashobora kuba utamwubahutse kubera ko ari uwo muri famille ukavuga ati na ujyani n'unyerozo na telefone so rero ujya rero ngo kumukoresha muri video si ibintu byatari oya ya Pechie reka tugushimire kuri kano kanya kawe waduhaye kugira ngo tuyage ku bikorwa vy'iwawe bakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi ba Pechie B Nation mwumvise inyuma y'amezi abiri arabazanira igikorwa amezi abiri ni yarenga ataraba igikorwa murafise droit yo gutera urwamo ati we mwabahungu bimeze gute cyage ko batwemereye ya Pechie B Nation rero kugira ngo donovuga ngo dusezera abakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange tugende na akapera y'indirimbo yari yose wumva nyene ushaka uduha kanya nyene indirimbo tuyumve neza pana vyende vyo kuvuga ngo ya bikaba biheze wagiye urabona nk'ubu nari mvuye muri studio ngaho numva ndushe ahubwo ngaho rero umuhogo ni ugororotse kubera ko nundi wari warusanzwe kuri travail akapera basi duhe ntaco agapande gato yikuri iyo nyene shasha kugira ngo agasiriprise k'abantu indirimbo ya Ndaha TV ntaco wewe vuga nta kibazo reka ndaba yakapera Ndaha TV gendo gire subscribe kuri YouTube channel ya Pechie B Nation na Ndaha TV following kuri IG Twitter na TikTok hama ibintu bigende fresh duteze imbere igihugu cacu c'u Burundi kuri WhatsApp mo David
ya Pechie B Nation tugushimire kuri kano kanya waduhaye. Merci beaucoup nawe. Yatwizera yuko n'ikindi gihe twagukeneye utazotugora nkuko utatugoye uyu munsi. Singorana je ndazi ivyo ndimwo ni guteza imbere igihugu. Ya bakunzi ba Ndaha TV nko mubibona imbere mwari kumwe na Adrenaline Promoter wa musore wanyu wa musore aguma bikora kora gumana natwe ugire subscribe nkuko babigusavye kuri Ndaha TV wongere ugende kuri Pechie B Nation ugire subscribe kugira ngo uko tuzoshiraka ibikorwa aba ariko uzoguma ubikurikirana. Ciao ciao.